batutse Imana none irabarandaguye. Hari kw'igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa mbere mu 2025 bisigura uyu mwaka turimwo, aho bari mu birori muri Los Angeles mu gisagara co muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu birori bihereza umwaka vyama biba buri kuwa mbere bigira 82. Ivyo birori bikaba vyo gutanga agashimwe kitwa HFPA, bisigura amajambo ngo Hollywood Foreign Press Association. N'umushimwe butangwa n'abamenyesha amakuru b'aba professionnel mu bijanye n'amareresi n'ibiganiro bica ku mateleviziyo. Muri ubwo bushimwe muri iryo joro wararongoye bita host canke umu-MC w'umukobwa yitwa Nikki Gresper. Amajambo yakoresheje yari ayo gucoza Imana kandi abari bahari bakitabira bagatwenga. Aho habaye ibintu mengo nivyo gutanga amanota nko kurya abantu basanzwe batora, haba ngo cast and crew bayiha amanota 11 nkuko muko murabibona ku mbonesha kure zanyu, haba ngo moms abamama babaha amanota 3, hama hashikira mu kibanza c'Imana neza babivuga n'agashinyaguro ngo God the creator of the universe, 0 mentions. Ngo Imana umuremyi w'isi n'ijuru bayihaye ubusa, baca baratwenga, bamwe barakoma amashi, abandi batora amacupa n'ibirahuri baranwa. Ariko ntivyahereye ngaho, vyavuzwe itariki 5 z'ukwezi kwa mbere, umuriro udasanzwe gushika no munsi muriko murabona canke uko murumviriza kino kiganiro utarashobora gutorerwa intandaro, utarashobora kuzimwa, ukaba umaze konona ugatongora ico gisagara nako gasozi kose ka Hollywood, haba ahakinirwa izo sinema z'ibiteza soni, haba hakinirwa amasinema asanzwe dusanzwe turaba, haba ibigo vy'iratiro, ikintu cose, amazu yabo bakinyi b'amasinema, amareresi, amazu yabo bamenyesha amakuru n'ibindi vyinshi, amashuri, bitaro n'ibindi vyinshi vyari kuri muri ico gisagara ca Los Angeles na California, cane cane no ku musozi wa Hollywood, umusozi ivyamamare vyari bisanzwe bibako. Hose umuriro waratongoye ntaco wasigaje. Abantu bakavuga ati Imana ntikogwa mu jisho, Imana ntisotogwa. Abandi barijeje ngo Imana ngo handitse ngo ntizosubira kuduhanisha amazi n'umuriro, bagaca bashaka gusimbira ku mbonesha kure, kuyikora mu jisho no kuyiviringitiza. Ori ijambo ry'Imana riravuga ati ngo uzorogota kuri mpwemu yera ntazoharigwa. Hariho n'undi mwanya Imana ibereka ko ikiriho idasinziriye. Nico gituma je nkunda kwisunga ijambo ry'Imana rivuga ati ngo amavi yose azofukamira Uhoraho, hama indimi zose zature, kayibage ngo kayivamwo. Kandi ivyo tuvuga, ivyo twatura, nico gituma gutongera no kuvuga kurema isi yaburemwe mu majambo. Jambo yamyeho, jambo yari Yesu, yari Imana. Nico gituma abavyeyi kuva kera bariko baradutuka ngo wakintuze iwe, wakintuze, ubundi arenganya avuga ati wa muvyeyi iwe gabanya, reka gutuka, reka kuvuga amajambo mabi kuri uwo mwana wawe, ejo ntibize bigenda uku nuku nuku. Nabo barayavuze amajambo bibaza ngo bako bariryohera, baryosha umunsi bateramye muri iryo joro ry'ubwo bushimwe, ngibi birabakozeko. Washaka kuvuga ati uriko urivugisha canke uriko urafonda canke uriko uragira uku nuku nuku. Ubwo bushimwe bwa Golden Globes Award bwabaye mw'ijoro ry'itariki 5 ukwezi kwa mbere. Umuriro wateye itariki 8 gushika ano mango turiko turavugana, uratongoye ibisagara vyinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazu yabo bantu nyene basotoye, Imana niyo yahereweko. Gushika no munsi arimwo n'inzira karenganye, ubutunzi budasanzwe Amerika irahaho kugira baze bubake. Ubu Amerika uyiravye aho umuriro waciye hasumba ukungene Ukraine yononywe n'intambara iriko irahaba hagati ya Ukraine n'Uburusiya. N'umubabaro aho ubona abagabo b'imyaka 80, 50, 60, abagore ba 30 n'ingahe kuduga barira bagakorora amosozi bagafukama, kuko benshi no bari barashize ubutunzi bwabo, no bari barashize imitima, no bari baremvesije. Ushaka kuraba sinema yakinywe neza yabikorewe muri Hollywood, ako gasozi karaye gahiye. Ibintu ni vyinshi, ico twobivuga ko ni vyinshi, ariko ikintu no hanura haba abakirisu canke abatemera, haba mu madini aya canke ari abasenga Buddha n'abakurikira, ivyo musenga vyose Imana nimwe kw'isi, mwe mugira imyemerere itandukanye, ntaco bimaze kwankana. Ahubwo ni mukunda Imana, mukunda umuremyi wanyu, munayubahe, kubera burya akanwa ni kabi.
muze mutukane ibindi vyose canke muze muvuge ibishoboka vyose, amakritike yose mushobora, ariko muze mwirinde gushira urutoki mu jisho ry'Imana yabaremye, kugira naho mugira canke mukavuga amajambo nk'aya abantu bavuze. Reka ndabareke abashoboye kuba bakumva icongereza, kuko biri mu congereza. Nagerageje kubashiriraho ivyo bita subtitles, sous-titres, ayo majambo nuko murabona agenda ariyandika, ni kugira abashoboye kuba bashobora kumviriza amajambo kumviriza icongereza babisome, hama jewe incamake ndabakoye niyo. Ivyo bariko baravuga vyose ngaha, bamwe bakora babaza muremera Imana bimeze gute, abandi bakavuga ati dusomye mu ijambo ry'Imana bimeze ukuna kuriya. Abumva ururimi rw'icongereza mugerageze murabe video mwitonze ataco musimvye, hama namwe mutacumva ingingo nyamukuru canke nyamukuru bigize mu ncamake n'ivyo ndababwiye. Basotoye Imana barayisotora muri iryo joro ry'itariki 3 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Umuriro utangura gutera itariki 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Urumva bibaye bikurikiranya. Imana ntisotorwa bene data. Ivyo twirinde gusotora Imana, kuko iracahari, iracahana, kandi iracaricaye ku ntebe z'imbabazi, mugabo iranka kurengerwa. Imana irakaye. Canke imibaza ngo Imana ntirakara. Imana irarakara, kandi bibaye si ubwa mbere bibaye. Imana irayitugaragarije yuko ushaka guhonya isi, ishaka guhonya ikintu cyaco cose iratongora. Jambo ry'Imana rivuga ati ngo ni inkota. Eko nukuri Imana iduharire, Imana idufashe cane, dutinye Imana, twubaha Imana, kuko ibi ni ibihe vya nyuma. Ibi ni ibimenyetso vyanditswe mu gitabo cera ndacuhoraho, haba mu Korowani, haba mu Bibiliya, eka no mu bindi bitabo vy'ivyemerere vy'amadini atandukanye. Twirinde dusenge cane, kuko ibi ni ibihe vya nyuma. Isi kuva yakabaho twarize, twarasomye, ibi ntivyari bwigere biba. Ibihugu vyahora bisamburwa n'amabombe n'intambara hagati yazo, ariko igihano nk'iki cari bwigere kiba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, canke muri ivyo bisagara vya Los Angeles hamwe na California. N'abazungu bwabo bariko barihana, ngabo bariko barakora amakofero bakemera gusengerwa imbere y'amateleviziyo. Natwe Banyafurika ntitwicacare, kubera Yesu araje ari ku rugi. Turabe ingendo zacu tuzihindure, twisengere, twongere dusengeranire. Mugire ijoro ryiza n'ibihe vyiza, murakoze. Welcome to the 82nd Golden Globes. You were incredible in Dune. Woke up for all of your scenes. What a year you've had. Glenn, couch shots, and you'll go, oh, that was before that. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Mocking God and using his name as a cuss word is nothing new for Hollywood. But less than 48 hours after the Golden Globes blasphemy, Hollywood was on fire. Tonight, a new fire breaking out late this evening in Los Angeles is on fire. I talked to a fireman once. He was telling me, he goes, dude, one day, he goes, it's just gonna be the right wind, and the fire's gonna start in the right place, and it's gonna burn through LA all the way to the ocean, and there's not a thing we can do about it. Thanks to the generosity of our publishers, we were able to get a massive print of scientific facts in the Bible, which means you can get them for as low as 99 cents per copy if you order them in bulk. See livingwaters.com for details. Sexual immorality has devastated too many men, damaged too many families, and marred the gospel's testimony too many times. Now is the time to prepare yourself to fight. Win the war on purity and get our latest book, Fight Like a Man.